ndabaramukije inshuti bakunzi ba televiziyo Ndufacom nkuko bisanzwe tugiye kubana mu kiganiro ca Ndufa Sport cyo kuri no munsi wa gatanu nkaba ntari jenyene ndi kumwe na mugenzi wanje twama tubana cyane mu kino kiganiro umusanzwe mutuzi cyane amakuru y'inkino inyuma y'igikombe cy'isi ndibaza tuza kugaruka ku makuru atandukanye hirya no hino ariko imbere yuko dutangura ikiganiro cyacu uwo muri kumwe kuri mikro ni Twagirayezu Venuste nkaba ntari jenyene ndi kumwe na ni Haure niyo nkuru nkuko mubimenyereye de Branco nkuko yarabivuze numunezero udasanzwe gusubira kubana namwe mu kiganiro dukunda Ndufa Sport aha ni kuri Ndufacom Tv nkuko mwama mubikora mu bandanye mudushigikira mu kupartager ibikorwa dukora mu kubihanahana mu babwire n'abagenzi banyu abatarafyonda kuri bafyonde subscribe bakurikirane chaîne yacu ibone kuduga hama ibintu bibandanye bigenda neza nkuko yarabivuze ni Ndufa Sport tugarutse kandi inyuma yo kuva mu gikombe c'isi nibaza yuko uno munsi murabizi yuko ihiganwa rya Primus League hiwacu ryahagaze aho tugiriye ko idonido ry'amakuru yacu ariko turaraba urukino rwa nyuma rwagiye rwari urukino rw'ikirarane rwahuje hagati ya Magara Young Boys na Flambeau du Centre aho benshi batangajwe no kubona umugwi wa Magara Young Boys ubuza Flambeau du Centre kugenda ari ya mbere mu mafazare ikacigenda birangiye itabaye ya mbere turagaruka tuvugane ku kijanye na stade Intwari iri kirubakwa dushimira umukuru w'igihugu n'abandi banyene cubahiro bataryama baguma bakora ibishoboka kugira ikibuga vy'ukuri itari kibihaye zizogere caheze gukorwa aho naho kwa gatandatu kwa kane ego ku munsi wa kane hari ibikorwa rusangi na nyene icubahiro niho yarari amashira hamwe n'abantu benshi bavaho bemeye amafaranga agera ku miliyaridi 2 urumva yuko bizosahiriza kugira ikibuga kibandanye kigenda neza turasimbira muri volley beach aho ihiganwa rya zone 5 ririko rirabandanya turabe bimeze gute tuvuye ngaho turaza guca gatoyi nkuko mubizi iyi ni Ndufacom TV ifadikanije na Ndufacom Company turaza kuvugamwo bishasha hari ibintu bishushe muri Ndufacom Company nibaza yuko baraza kuvyumva hama nkuko twababwiye ko twahora mu gikombe c'isi no munsi twabahitiyemwo kubabwira amateka y'umwe mu bagabo basigaye barenze mu mupira w'amaguru Lionel Messi agakuru twumva ngo abayobozi mu gihugu iwabo barateranye bari kumwe na president bavaho bafashe ingingo yo kumushira ku mafaranga ko yatubona gwa gasore ndadaye ku mafaranga yiwacu ubu Lionel Messi umuntu afise umuntu wiwabo ari muri Argentine niya murungikira agafaranga azomubona ko Lionel Messi turaza kurabira rero hamwe amateka yiwe atandukanye kuva avuka kugera ubu ntitugarukiriza ngaho tuca tugaruka rero mu mashampiyona aho Premier League ku munsi wa mbere izobikorotse mu kibuga 26 abakunzi b'imigwi nka za Arsenal, Aston Villa, Leicester City, Man City, za Liverpool n'izindi zigiye zitandukanye ndakundisha i shampiyona yo mu Bwongereza na West Ham usanga ifise abafana bateye ubwo utopinganisha n'abafana bizinda hani nuvuga equipe yose usanga ikomeye hamwe ni shampiyona iryoshe cyane nico gituma Premier League izokwa muri Premier League ego nayo nyene izoba yagarutse itariki 26 turabire hamwe amakuru n'ayandi Cristiano butuvugana abarizwa Arabie Saoudite ashobora ari mu yoba yagiye guheraheza affaire ya transfer yuko dushobora kumubona muri Al Nassr asinyira apfuma saza na za miliyoni y'amafaranga ntamucike nazosaza nyene ari yubaka amateka nyene yigire kujya amahera yaba ariko arasaza nyene yubaka amateka y'amafaranga hariya mubara nibaza yuko abakunzi bacu
nkuko bama babikora batube hafi tubane mu kiganiro ca Ndufa Sport kandi baze baribuka vraiment amakomantere ivyiyumviro vyanyu turabikeneye kuko nivyo bizotuma dushika ahandi hantu kaze kandi turabakunda barabizi karibu mu kiganiro nibaza ko twoca dutangura tukagira ko twihuse ce turaba wewe nkuko twari twabivuze urabona Magara Young Boys gutsinda Flambeau du Centre yaheruka kunyagira Bomamuru nkuko twari twamye tubivuga urana yuko inkino z'ibirarane nkuko nabivuze urabona ko ariko bimeze ubundi bya bindi nyene igiporo burya kiragoye kurya nkajya sogofye n'igiporo abatakizi n'ubugari bwaraye rero hari igihe uba wibaza yuko bworoshye kubera bwahoze mugabo kujya kuntu buhora no kubumira nyene usanga bigoranye no ko usanga bwagumye rero nije cyaraye kibaye ku mugwi wa Flambeau du Centre uko bitwa ibitsindo bibiri kuri kimwe wakubiswe n'umugwi wa Magara Young Boys twabivuze mu kiganiro giheruka turavuga yuko urukino ruzoba mu nkino twaharura yuko zisa n'izikomeye ku ruhande rwa Flambeau du Centre rwa rukino rwa Bumamuru hamwe na Flambeau du Centre urukino niko twabona yuko ruzohava rubagora ego mugabo turavuga ati kuri Magara Young Boys ukuntu isigaye ifise evolution ukuntu iri kiraduga biteye ubwoba baze bicuga bazogende biteguye ivyo je nawe nabivuze kandi uravye ku biharuro Magara Young Boys numugwi usigaye ubona yuko ufise ibiharuro vyiza bivanye niyo wavuye numugwi mwiza wari watanguranye inguvu utwereka watanga utsinda ibitsindo bishika kuri 5 ku rukino rwa mbere nyene turavuga ati iyi Magara Young Boys igiye kutwereka ibintu bikomeye mu mwaka mugabo inyuma y'imisi mike iratangura gusubira inyuma biranka mugabo mwakino gihe turabona yuko ari ekipe nziza uhereye kumumenyereza ku bakinyi urabona yuko iyo bageze mu kibuga bagerageza kwitwara neza ari nabyo byarayibaye kuno mugwi wa Flambeau du Centre aho watsinzwe no mugwi wa Magara Young Boys ibitsindo 2-1 byaciye bituma umugwi wa Flambeau du Centre udaheza igice ca mbere cihiganwa ari wa mbere kuko iyo uza gutsinda wacugira amanota 33 navuga imigwi yere iri imbere wari umugwi wa Bumamuru n'amanota 32 na Vitaro amanota 32 navuga iyi Flambeau du Centre imaze gutsinda Bumamuru abantu benshi nyine baragize icyizere barabona yuko bishobora kurangira ino phase are umugwi wa Flambeau du Centre ari wo uri imbere mu manota kubera barabona yuko umenga gutsinda urukino rusigaye biroroshe mugabo byabaye bitoroshye aho no mugwi twavuga yuko wanyagiwe oya ubundi bwo hajya umugwi nka Flambeau du Centre utsinzwe na Magara tuvuga ko wanyagiwe kuko gutsindwa kwabo ko barukunganye aho niho dufata ko nayo iyo batsinzwe mugabo nta gitangaza kirimwo kuko je nari navuze ko Magara Young Boys ishobora kubatsinda nk'ibice 70 ingahe kwijana kuko Magara Young Boys n'umugwi icambere ukarira imigwi ikomeye isa n'ikomeye ego kandi ubona yuko umwimisi uhagaze neza rero urumva amahigwe yo kugenda bitwa ba mbere yabaye abacitse birangira Fazare iheze ari umugwi wa Bumamuru ufashe ikibanza ca mbere ukurikiwe na Vitaro mu kibanza ca kabiri n'amanota 32 nabo gatatu ni Flambeau du Centre ciza n'amanota 30 urumva reka turindi n'amanota 30 no kuvuga ubu bashobora kugaruka tutihenze bashobora kugaruka baje bakosoye ibintu bitandukanye mu bisanzwe ico abakunzi b'inkino bo kwitega nuko cyane muri phase retour imigwi myinshi iza yahinduye ibintu byinshi yaba mu kwiyubaka barondera abandi bakinyi iki no kuvuga na cyane imigwi izobitu isa nitoroshe n'imigwi iri mu bibanza by'inyuma cyayitegura gusuma igerageza kugwana kugira ngo irabe yuko nayo iharurirwa mu bibanza by'imbere
rero muri faze retour ni imigwi izigora cyane cyane ijya migwi ibisa n'iyiri imbere cyangwa ijya yitwa yuko ikomeye muri reka turindire turabe ingufu bazozanana ariko icyo tubifuriza bose nuko bogira imyiteguro myiza n'akaruhuko keza hama bakazoza by'ukuri batwereka umupira mwiza bamwe bose bikosoye abameze neza nabo bongereje ingufu yes nuko byari bimeze mu rukino rwa nyuma rwarangiza igice cya mbere cy'ihiganwa rya Primus League mu kurangiza tukiri makuru y'inkino cyangwa y'umupira w'amaguru duce dusimbira gatoya ku nkuru y'isanurwa cyangwa iyubako ry'ikibuga Stade Intwari aho ku munsi wa kane rwa rusange twavuga yuko byari byitabwe n'abarundi bose kuko Kizigenza niho yarari umukuru w'igihugu icegera ca mbere no umushikiranganji bavuga icegera bavuga icegera ego mugabo ntibashyirako ica mbere urumva none nuko turi mu icegera cy'umukuru w'igihugu hajya bavuga icegera ca mbere ko hariho n'icya kabiri ubu rero n'icegera cy'umukuru w'igihugu icegera cy'umukuru w'igihugu byose birumvikana nawe nyene niho yari yibereye umushikiranganji wa mbere niho yarari abashikiranganji bagiye batandukanye abagwizatunga abadeji n'abakiba amabanki hari amabanki yagiye atanga yemera ibintu nuvuga ni ibikorwa rusange byari byitabwe n'abantu isinzi nuvuga ni wa mutima wo gukunda igihugu no kugikorera na cyane cyane mu guteza imbere igihugu biciye mu bikorwa rusange ubundi bwo umukuru w'igihugu yaravuze ati gute dushobora kugira agasuzuguro kuvuga ko atakibuga dufise cemewe n'amategeko kandi dufise amaboko aca asaba abanyagihugu guterera ingufu uburyo n'amaboko tukiyubakira ikibuga ikindi nuko umukuru w'igihugu yemeye hari ikibanza bari bamusabye cyo kuri IPEA ego kugira bacubakemwo ikibuga kizokinirwamwo inkino z'amaboko judo basket handball kandi yaracemeye muri ico kibuga kizoba naco nicubatswe ku rwego mpuzamakungu ego ndetse kizoba ari ikibuga gisakaye uravye na gishobora kuzokwakira abantu 3,000 urumva ko basket ishobora kuzocitera imbere baronsa ahantu bicarika abantu n'izindi nkino zigiye zitandukanye kandi nibaza uriko uraraba igicapo basa n'abariko baratanga kizoba ari kibuga ciza mu bisanzwe hajya barundi turakunda umupira cyangwa turakunda inkino muri rusange kuko burya n'abantu bake bigora bakaza bagahagarara bakarorera match yose gahera batigeze bicara rero iki kintu cyo kubaka ibibuga vya kijambere ku buryo umuntu agiye kurorera urukino azoba yicaye atekanye ni ikintu ciza kiriho kirerekana iterambere ridasanzwe mu bintu by'inkino twoshimira indongozi z'igihugu cyacu tugashimira abarongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu gihugu cyacu ndetse n'aka kantu burya FIFA yazanye yuko hariho ibibuga bimwe bimwe bitokwakira inkino nakone jewe sinareka kugashima kuko iyo batavuga ntitwari guca ubwenge hajya umuntu yakorabye cyane agutera ubundi benshi baribaza gute igihugu kitagira ikibuga cya kijambere kigezweho kuki habura iki turabye no stade Intwari ukuntu yari yubatse ku buryo bwa kera cyane mu buryo bwa kera cyane ku buryo unakigeranije na bijya bibuga byo hagati mu gihugu wasanga kiri inyuma cyane ubundi bwo nyene ku bwugamo n'iki n'ibindi wasanga hari haciye igihe nibuka match twigeze kuja kuraba umenye ico gihe intamba zakina na Cote d'Ivoire imbarinde avuga imvura yaratunyukuye ariko kwera ya ambiance no gukunda intuze uwo munsi ntavyo tumvise ariko byarangiye hari abantu bakubwira ati je gusubira muri stade gukubitwa n'imvu no kuraho ntarose amahera yo kwicara muri tribune sinzogenda ego bica bituma rero hari umunyagihugu ataronka ubwo buryo ukaca usanga arahomvye no kuja gushigikira umugwi mugabo nibaza yuko urabona ubu cavuyemwo induru ikibuga kiriko kirubakwa kandi bidakoroganye itariki bihaye
mu mwaka uza nkuko tumbona twawinjiyemwo ikibuga kirashobora kuba kizoba caheze. Yes, ni ikintu cyiza cyane aho n'umukuru w'igihugu ndetse inyuma yuko ashikirizwa ico gisabo cyuko kijya kibuga cyo kuri IPEA kijya kibanza cyo kuri IPEA cyo tangwa kikubakamwe ico kibuga aho yacyamenyesha yuko ikibuga nk'ico kiri mu kiyo cyasozerwa hariya ku mugwa mukuru Gitega ku mugwa mukuru wa politiki. Nivyo urumva yuko turi ku murindi mwiza mu gihugu cyacu cyo kubaka iterambere ridasanzwe. Inyubako rusange ubundi bwo naho utabubibona nico gituma abantu bose boza barasiduka niyo bakagenda gushigikira ivyo bikorwa. Ni ikintu kizana iterambere utabibonye. Ushobora kuba uno munsi wibereye mwako kabare kawe ukavuga ati je ntibindaba ivyo kubaka stade, ejo tuzokwakira match ya Kongo ubona abakongomani bisutse na kakabare kawe kuzuye. Niho uzoca ubona rero akamaro k'inyubako rusange zizana inyungu ku banyagihugu bose muri ca gihe utaruvyiteze. Bose barashikirwa n'urya dandaza amayinite. Nimba ari ikintu kibabaje ni ukwakira urukino mugabo ntugwakiriye mu gihugu cyawe. Ubundi hajya dutakaza amahera menshi tugire gukota ibibuga n'amahera yari kuza mu guhiga iwacu akaca ahera hariya. Urumva urujya n'uruhombo. Namye numva amamiliyoni atangwa iyo twakirira urukino muri Tanzania hariya kuri stade ni Mukapa n'amafaranga menshi cyane. Rero namye ndiyumvira ubwa mbere iki cyumviro cyo kubaka kino kibuga kitaraza ndiyumvira nk'inyuma y'imyaka 2 tuguma dukota stade zo kwakira inkino. Ayo mafaranga ntibazosanga yera amafaranga asumba yo kubakisha kino kibuga. Haya nibaza byose barabibona kandi n'umugambi wari uhari. N'umugambi wari uhari nico gituma ucuburitiza nyine ukaraba aho uba uratira kugira uheze. Nico gituma nawe ubona babinyarukije tukiha ikiringo gitoyi kibaho kugira ikibuga kizobe giheze. Jewe najya ari narahaciye vraiment uhageze urabona yuko ibikorwa bari ku kivi, urabona yuko naje narabira ijya atari kishobora kugera ikibuga caheze. Burya irya sango bihaye bizogera kiya kibuga cyararangiye kuko ibikorwa biri ku muvuduko udasanzwe. Ubiravye nta muntu numwe atovuga ati ibikorwa biriko biteye intambwe nziza, nta muntu numwe atobishima. Ni igikorwa ciza mu bisanzwe kiho kirarangurwa na zino ndongozi zacu twobashimira ndetse n'ahandi hose no mu bindi bisata byose bobonerwaho kuko mu gihugu cyacu turakeneye ibintu ku rwego mpuzamakungu. Urabona yuko hari ibikorwa byinshi usanga bikorekera hano iwacu mu gasanga turi inyuma gose. Ubundi bwo hose bazoza barashiramwe ingufu mu gihe hariho ubatanguriye cankwe bitanguye bazoza buke tuzosange byose byarabaye developer atana hamwe tugisigaye inyuma nkuko dusanzwe turi mu mugambi wo guteza imbere igihugu cacu. Nibaza yuko bitanguye kuza ubona basigaye batwizeye bakaduha inkino aho tuca dusimbira direct byihuta muri volleyball beach. Uko twakiriye zone 5 rijya niteka uko biri kose nuko babonye ko tubikwiye. Ni nyuma y'aho abahungu bagiye bakazana imidari muri volley bahita batwizera baraduha iki gikombe ca volleyball gikinirwa ku musenyi. No kuvuga izi nkino ni nkino tubonamwo imigwi igiye itandukanye yani wacu novuga yuko niyo yari igwiriyemwo. Ni nk'amahirwe twaronse kuko twe twakiriye. Niyo mpamvu igihugu cyacu cyaserukiwe n'imigwi 8. Urumva ko ari imigwi myinshi. Ni imigwi myinshi gusa bigenda gutandukanira. Ni imigwi yaciye ishobora kuba yoshika muri finale demi finale. Urumva barakoze kandi urumva Chris uronka imigwi myinshi. Chris urumva habo
ntushaka kubura amahirwe ushobora kurenga pisi muba benshi pisi usanga n'amahirwe ari menshi kuko aha ndabonamwo imigwi yamaze gushika yashoboye kuba ishika muri finale ku ruhande rw'abagabo. nibaza yuko ku munsi wa mbere uko zakinye shampiyona igitangura umunsi wa mbere ku ruhande rw'abagabo nk'uko mwavyumvise Uburundi bwari bwaserukiwe n'imigwi myinshi rero imigwi bari bayipanze ni wumva tuko tuvuga ngo Burundi de umva wari umugwi wa mbere w'Uburundi umugwi wa mbere rero watanguye uhura na Uganda watsinda seti 2 kubusa. Egypt yazanye abakinyi bakomeye cyane ku ruhande rw'abagabo urabona ko atarukino na rumwe yatsinzwe tuce tutandukira ku ruhande rw'abigeme n'ubundi twari twavuze yuko umugwi wa kabiri w'Uburundi wakinye n'uwa gatatu wa gatatu batsinda seti 2 kubusa. umugwi wa mbere w'Uburundi wabigeme utsindwa n'umugwi wa mbere wa Egypt wabigeme amaseti 2. umugwi ugira gatatu w'Uburundi wakinye na Uganda w'Uburundi uratsinda amaseti 2 kubusa. umugwi ugira kabiri wabigeme w'Uburundi utsinda umugwi ugira kane wabigeme amaseti 2. Egypt umugwi ugira kabiri wabigeme watsinze Kenya amaseti 2. n'ubundi Egypt umugwi wa mbere wabigeme utsinda uw'Abarundi ugira gatatu amaseti 2 kubusa. aho mwintuze yabaye amaseti 2 kubusa. umugwi wabigeme ugira kabiri w'Uburundi utsindwa kandi na Egypt amaseti 2 kubusa. urabona yuko umugwi wa Egypt n'umugwi w'Uburundi nibo bifisemwo imigwi. Uburundi twababwiye ko warufisemwo imigwi 8 y'abagabo n'ine y'abigeme. Egypt nuko nyene. Kenya imigwi 2 na Uganda imigwi 2 no kuvuga abigeme n'abagabo. turabona yuko Egypt mu nkino z'amaboko ni igihugu bijya bihugu vy'Abarabu ni bihugu bishiramwe amahera ni bihugu ku nkino z'amaboko vraiment bagera kure. Egypt iriko yerekana urukino ruteye ubwoba. kino gihugu kiri ku rwego rushimishije. oya mw'ivyo vy'amaboko mwibi nkino z'amaboko vraiment bari ku rwego kuyiza kuko imigwi ine yose yaserukiye kino gihugu ca Egypt ntiyigeze itsindwa. Okay, ku munsi ugira kabiri w'iryo higanwa inkino zarabandanije zari zigeze mu gice ca kane gishiri ca nyuma quart de finale. aho ku ruhande rw'abagabo umugwi w'Uburundi wa kabiri wahuye n'umugwi w'Uburundi wa gatatu. aho ni mu bigeme nayo mu bagabo muri ca kane gishiri ca nyuma. ku ruhande rw'abagabo umugwi w'Uburundi ugira gatatu wari wahuye na Uganda ubatsinda amaseti 2. uw'Uburundi wa kabiri wari wahuye na Kenya utsinda amaseti 2 kubusa. umugwi w'Uburundi wa mbere uhura no wa Egypt wa mbere wa Egypt banyagira amaseti 2. umugwi w'Uburundi ugira kane wari wahuye ni wa Egypt ugira kabiri wa Egypt uratsinda amaseti 2. ku ruhande rw'abigeme umugwi w'Uburundi wa mbere wakinye n'uwa mbere wa Egypt batsinda amaseti 2. umugwi w'Uburundi wa kabiri ukina n'umugwi w'Uburundi wa gatatu uwa kabiri utsinda wa gatatu amaseti 2 kubusa. Uganda na Kenya itsinda amaseti 2-1 umugwi wa Uganda. umugwi ugira kane w'Uburundi wariko uratsindwa n'umugwi ugira kabiri wa Egypt amaseti 2 kubusa. Novuga inyuma y'izo nkino n'ubundi haciye hakinwa igice ca kabiri gishira icanyuma. zaciye zibandanye ku ruhande rw'abagabo Uburundi
umugwi wa kabiri wari kurakina n'umugwi ugira gatatu uwa kabiri utsinda seti 2-1 umugwi wa Egypte nazo zitangura guhura nazo ihura na Egypte umugwi wa kabiri ashagwa ari urukino ruteye ubwoba ruryoshe umugwi watsinze umugwi wa kabiri 2-0 ku ruhande rw'abigeme Egypte umugwi wa mbere wa Egypte wahuye n'umugwi wa kabiri w'Uburundi umugwi wa Egypte aho wacutsinda amaseti 2-0 aha ku rundi ruhande umugwi wa Egypte wa kabiri nyene wahuye n'umugwi wa Kenya aho Egypte naho yongeye gutsinda amaseti 2-1 n'umugwi wa Kenya urabona yuko tuca turonka dusangamwo imigwi ya Egypte hava dusanga ari ikirakina finale kuko ntiyigeze itsindwa nta nkeka bro Uburundi dufisemwo muri finale umugumwe uyu umugwi wa kabiri watsinze naho nyene w'Uburundi aha tuca tubona ni Egypte izohaka gukina finale zose kivuyemwo uwo mugwi w'Uburundi wabacangiye no migwi yo mu gihugu ca Egypte imigwi myiza kandi ubona yuko ifise yerekanye urukino rukomeye kandi ruri ku rwego muri volley ruri ku rwego rwo hejuru mugabo tunakeza none mugwi w'Uburundi winata ku buryo ushobora kubushikana muri finale oya ubundi bwo uwo mugwi wa kabiri w'Uburundi urabona ko ari umugwi wari ukomeye wagiye uratsinda inkino twizere yuko ushobora no kuba wogize ico twereka ukaduha nk'igikombe mu gihe bokwinanata bagatsinda umugwi wa Egypte kandi birashoboka byose birashoboka nta kirashoboka mu nkino no munsi birashobora kwa nk'ejo bigakunda cyangwa ivyananiye umwe we mugabo kabishobora ivyo birumvikana reka rero tubandanye dushimira bari bateguye iri higanwa babandanya bagira tunashimire no kuba baratwizeye nk'igihugu cyacu bakaduha gutunganya izihiganwa hagiye uhawe ikizere cyo gutunganya ihiganwa nuko babonye yuko nawe hari ikintu ushoboye uyu bundi bwobwo nuko babona ko turiko turatera imbere muri volley turusha ibihugu nka vya Ethiopia zande kuko muri Ethiopia urazi yuko bafise y'abarundi bagiye gubaforoma gukina volley yo ku musenyi volley beach urumva turashoboye uko biri kose kandi Egypte n'umugwi munini cyane niyo nayo mpamvu umuntu atovuga ngo ntibakinye kuba dufiseyo niyo n'uwo mugumwe nibaza yuko barakoze kandi berekanye zari nkino ziteye igomwe ni ibintu byo gushimwa nta utobishima tubamenyesha yuko mu bisanzwe zino nkino urabona yuko imigwi myinshi yo mu Burundi nitari yashoboye kuba yoshobora guserukira igihugu hanze bivanye n'uburyo n'iki kuko mu bisanzwe hajya kutita inkino mpuzamakungu akenshi biravana n'uburyo imigwi bifise rero burya kuba zino nkino zarabereye hano iwacu hariho experience imigwi mu bisanzwe ikurayo igenda ibonye nubwo itoshika muri finale cyangwa twari ibikombe igenda yize utundi tuntu ikagira amélioration muri izo nkino rero twizere yuko inyuma ya rino higanwa yuko ino migwi yacu hano nayo mu Burundi mu myaka iri imbere mike cyane izoba nayo niri ku rundi rwego ruri imbere na cyane cyane yuko iri kihura n'iyindi migwi isanzwe izobereye muri izo nkino zikunda kubera ku mucanga reka tuvyizere tuzoza tuguma tubatohoreza inkuru abakunzi bacu babandanye badushigikira bazi baragira amapartage comment nyinshi tuzibone kugira tuze turababwira ibigezweho partage ubona ko iminsi mikuru ya Noel yageze na za bonane abantu barakeneye kumenya bishasha abantu barakeneye gutanga amakado naho hageze hari ahantu ngo amakado yisuka hasigaye gusuka umenya ingene bibashikira je ndarindiriye numve ivyo bintu bivugwa muri Ndufacom company hama umuntu ategura iyo gahunda ubundi bwo no kwemerera akado umuntu ntabona iri kirazanana wumva ntohava
je nemera ibintu bibaye ariko numva Ndufacom company iriko irabidufashamo muri Ndufacom company nkuko babimenyesha bazanye mw'igisata cari gisanzwe kihari ariko ubu ngo bongeje akariro ngo igwanzo ibintu ni gutoragura mu bisanzwe ibi bintu nyene nuko usanga byari bizwi na benshi byari bisanzwe bihari mugabo ubu ni ku mugaragaro ibyo yita ngo official ni officiel guhera ubu nuvuga umuntu akeneye gutuma ko ikintu icyo ari cyo cyose kikidandazwa mu Bushinwa mu muji wa Gwanzu usanzwe ari umuji w'idandarizo n'umuji w'idandarizo commercial niyo centre commercial yego tuzi isizi rero umuntu ukeneye ivyuma bigiye bitandukanye amateleviziyo ukeneye amatelefone ukeneye nuvuga ivyuma byose electronique byose bikeneye amamashine ibintu byose bikenegwa muri buno buzima ikintu cyose cyitwa icuma mugikene kugitumako ni mukanyi sase ntibisaba imisi no kuvuga no kwitura Ndufacom company byonyene nuvuga witwe Ndufacom company ibisigaye byose ni ibikurikirana nta kindi kintu gisabwa nuvuga wewe nimba wari wifuza gukora urudandazwa rwawe mu buryo bworoshye atari bya bindi usanga watumye iki kintu kikamara umwaka wose ugahera amezi abiri ukarindira ugasanga umwaka haswe guhera icyo urumva usanga ikintu watumye ko caramaze gutagacira kitakidandazwa wawe ngese kubera kiracyagoye muri ya makontineri mugo wituye ino company ya Ndufacom ibigufasha mu kanya sase ibidandazwa vyawe bikaba birashitse nibaza yuko wobabwira hitumbereye kuko bamaze kuvyumva abana b'ubwenge bavuga ngo umwana w'ubwenge yumvira mu ndu ego mugabo wundi bwo ntituvuze ngo nabana mugabo abantu baciye ubwenge aha bamaze kumva ico bakeneye hasigaye ko bamenye ikibanza ubundi Ndufacom company usibye yuko ifise naho ikorera urashobora guca no kuri site web ugashobora gukomanda ikidandazwa icyo ari cyo cyose ukeneye kikagushikira tankomanzi mu buryo ni www.ndufacom.b yego haba aho Ndufacom isanzwe ikorera hano muri centre ville ni muri Rohero ya kabiri ni avenue de la Grèce ni en face de la Bicol donc irafatanye n'inzu ifatanye neza n'inyubako za Bicol assurance Bicol bacanye kuri OTB kwibarabara rya OTB benshi bazi ngo kujya OTB ahantu abamama badandariza ivyamwa ubushaza n'ibindi bigiye bitandukanye cyanye uduganye ibarabara ryo ku kabare kahoze kitwa akabare ko kwantiba benshi bitwa ngo kwantiba abantu bakunda kwihereza agacupa werekeje kasa agacupa abantu bakunda kuhateramira bose werekeje amaso wakaduganya ko kabarabara ucubona pancarte Ndufacom company aherereye ahanyene ikindi gishushe rero we wakorambaza ngo ivy'amakado jewe ikindi gishushe numvise bafise namaze no gukomanda basigaye bakotesha imiduga ivyo bisanzwe biriyo bizwi abandi bo barayimaze n'uzoteba mu minsi ya Noel azosanga twayimaze no minsi uzi yuko abantu barondera imiduga ari benshi kushika ahantu nyine aboneka ko ari amashirahamwe akomeye cyangwa abandi batandukanye hari n'abagira mariage kanota atabari kibazo no vuga ufise mariage je mu rubanza rwanje nkeneye marke X zizotonde ku murongo zishika 10 ibyo byose wituye Ndufacom company gukorera mu kanya sasa imodoka zamaziteguwe zamazogeje zimeze neza ni imodoka zikiri zishasha cyane nuvuga umuntu wese afise urubanza cyangwa afise ashaka kuryoherwa n'umuryango umuntu akeneye gufata urugendo yitura Ndufacom company iyo service isanzwe iyikora sinivyo gusa ivyo bakora ni byinshi ivyo nivyo twari tubashikirije akabijya gasigaye kahari gashushe nayo ubundi byo ibindi basigaye babimenyereye byo gukota ababa kamera n'abafotora muri mariage kwemprima imipira urabona nk'umuntu aje urabona nk'ubu umuntu aje akaraba nawe bakamushirira ko logo ashaka hari abantu bamye bambaza
yuko bakeneye yuko nk'imipira yabo ishobora kujako ifoto yiwabo bakamwandikira ko n'ivyo ashaka ego ashobora kwandika umwakandika ngo king abandi ugasanga banditse ko ngo queen nuvuga umwami hamwe n'umwamikazi ivyo ufise umukobwa ukunze cyangwa umuhungu ukunze cyo se kibazo ugura imipira ibiri cyangwa ukaza wata mipira wowe ukatubwira ati nkeneye umupira wera nkeneye umupira wa jaune byose tukakubwira ati ibiciro ni uzoza gutora ibintu nibaza ko komande zizogwira ari imipira itukura mu kwezi kugiye kwegereza abantu bari mu nkundo ntibarindire Saint Valentin mu kabiri n'ikirere no kuno munsi mukuru wa Noheli canke bonane muze mwiture Ndufacom company reka je nibwira amashira hamwe atandukanye n'abandi bantu barabakorera imipira myiza amapankarte nabonye iyo bakoreye aberi pankarte ziga banderole yego nziza baniteye igomwe ufise nka evenement kanaka cyanye ufise publicité y'ikintu kanaka akeneye gukora urazana turagukorera banderole nziza cyane kandi ziri ku rwego ruteye imbere gose uko biri kose Ndufacom company yaje hageze kandi ku bintu byose biba bikenewe mu buzima bugiye busubutandukanye nko muri entertainment abantu kubijanye n'imbuga ego vraiment biratangaje kubona ubu umuntu afise impano itari kiramuriya naze muri Ndufacom company babimufashe mu kumwugururira YouTube bakamufasha no hamwe iba monetize agatangura guhembwa ego n'izindi mbuga ivyo byose birakorwa company irabigukorera mu bisanzwe iyo umuntu atanguye projet arashobora kuyitangura mugo ntamenye ikizotuma iyo projet yiwitera imbere ngo iyo witwe Ndufacom company ibyo byose irabigufashamo kugira ngo iguteze imbere uteze imbere urubuga rwawe ndetse n'umuryango wawe nibaza yuko nabiga icongereza bikibandanya baraciyandikisha vuba cyane baratangura banyaruke rero ego barahawe ikaze abiga ururimi rw'icongereza abagomba kwiga ururimi rw'icongereza na bamwe baba bakeneye gukoresha ama imprimeri y'ibitabo ukeneye ibitabo igitigiri cy'ibitabo ibyo byose ubukeneye ego nuvuga ibyo byose muri Ndufacom company irabikora neza cyane ama invitation ukeneye gukoresha ama invitation aho ni mu gisata c'ibijanye n'ivyo aba designer gukamera no kugira iki uri n'ushaka gukoresha ikiganiro araza bakabimufasha canke ugomba gukota ivyuma byose barabikora byose muri Ndufacom company urabisangamwo Ndufacom company nibaza ko nta kibuzi byose domaine zose barazifasha twebwe nitwoshobora kubivuga byose ngo tubimare n'umwanya uratujanye reka twako uzokenera byinshi bitandukanye mwumvise ikibanza aho dukorera Ndufacom company baze batwiture tubafashe ego reka ahandi mushobora kudusanga ni ku mbuga zacu kuri YouTube zitandukanye Ndufacom company Ndufacom TV kuri YouTube kuri Facebook cyangwa kuri Instagram aho hose ni Ndufacom TV ushobora gushika ku mbuga zacu ushobora gutanga message y'icifuzo ufise canke ukitura aho Ndufacom company sanzwe ubundi bwose ibikorwa byose ku rubuga biba biriko ugize kuri site web yabo ni www wewe gatatu mere nk'abanyarwanda ego weshatu abanyarwanda bararenze ni wezi 3 akaburungu Ndufacom akaburungu b ego bazoca babibona ibikorwa byose ibishasha ibiriko birakogwa nibaza yuko ataco bazobora reka nkuko abakunzi bacu babizi twibereye muri Ndufacom reka tuce dusimbira ku nkuru no muri Ndufa Sport ego je dusimbira ku nkuru igezweho nkuko babizi inyuma yuko Argentine itahukanye igikombe c'isi ego twika amakuru gumabandanya koroka abandanya jako Messi agatwara igikombe yari yifuza
twumvise muri Ndufa Sport bamwe n'abandi twobahe bakeneye kumenya ati mbe mbo Messi aguma avugwa ninde yavukiye he yavutse ryari yatanguye gukina ryari yashitse muri Barcelona ryari yakinye umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga guhera ryari ivyo byose twabiguteguriye muri kino kiganiro cyacu cy'uno munsi nibaza kimwe nuko dutega amatwi nkuko bama babikora bakatwereka ko turi kumwe ko badukunda natwe turabakunda nibaza ko umuntu atagukunda tota umwanya ariko arakuraba natwe ntitwota umwanya tuko turakora ibintu tutabinezererewe nuko tubakunda kandi tuba dukeneye gukora ibintu bitomoye. Lionel Messi nkuko muvyumva amazina yiwe yose yitwa Lionel Andres Messi yavukiye muri Argentine ubu afise ubwene bw'igihugu bubiri hariho Argentine n'ubwene bw'igihugu bwa Espagne yarose guhera muri 2005 2005 yavutse itariki 24 z'ukwa gatandatu 1987 ubwo yavutse itariki 24 z'ukwa gatandatu igihumbi kimwe n'amajana 987 no kuvuga bisigura ko afise imyaka ubu ageze ku myaka 30 ni oya ubu ucuharura ucikuramwo tugeze muri 2020 naho twamaze kwinjira muri 2023 hataragera ubu bariko barababa kuko Cristiano Ronaldo amurusha umwaka umwe no kuvuga ko barababa hafi imyaka 37 aha ni giharuro kica gikora afise imyaka 30 turabe ko wize 2020 mwe 1980 myaka 35 no 87 36 12 gukura mw'indwi gatanu 35 nuko niko vyanditse afite imyaka 35 mugabo ariko yaba imyaka 30 oya mu kwa gatandatu ntiharagera turacari mu kw'icumi na kangahe yavukiye mu gisagara ca Rosario ni muri Argentine apima imetero imwe n'ibice 69 bavuga ngo urumva bimwe bavuga ngo ni mugufi urumva ko mugufi cyane ubundi no haje nyene no kimana itihisha kandi impano nyene ntigira hiba hariho hose nyene irahaba nibivuga ngo nguvukire ngo musagara gikomeye canka ufise impano nyene imana yaguteretsemwo aho uvukira canka ko wobureha kose ntikibuza yuko yigaragaza yavukiye mu muryango novuga ngo bayabaye usanzwe se wiwe yari umukozi mwishira hamwe rimwe aho muri Argentine nyina wiwe nawe agakora ububuzi domestique ububuzi bwo mu nzu urumva yarabayabaye arafise abo bavukana babiri hariho uwo bitwa Rodrigo hariho n'umukobwa bavukana abahungu babiri n'umukobwa umwe yatanguye gukina ivy'umupira nk'umunyamyuga professionnel en 2004 muri Barcelona aho ni nyuma yuko yatanguye gukinira agitangura nyene gukinisha ibalo nariko ndababwira muri rusangi nayo ubundi bwo yatanguye gukinira club ya hariya iwabo avuka ariko club twovuga Barcelona ivuga ko yoba yaravuyeyo ni club bitwa New Boys Newest Old Boys yego yo muri ngaho muri iyo yayikinira afise imyaka hafi 5 no kuvuga hari kera ni bimwe abana bose usanga bakina umupira bateye imbere abana bababonamwe umupira mugo ugasanga na academy gatoyi kabayabaye mugabo hano ikintu bavuga muri ico gihe akinira iyo club bavuga yuko yari afise ikibazo cy'igikuriro ego ubundi bw'ivyo nivyo twagomba tugarukeko kugira bumve ingene FC Barcelona yamugiriye neza imaze kumwakira ibonye tala yiwe
baca baramugomwa biba ngombwa yuko yarasanzwe afise ikibazo c'ingwara ituma adahaguruka atagira igikuriro ego cyane cy'ubujaruguru ego tuvuze mu burebure tuvuze ibikombe yagiye atwara yaratwaye na Coupe du Monde y'abatarenze imyaka 20 hari muri 2005 aratwara na Jeux Olympiques hari muri 2008 urumva ko ibikombe byo yaravyegeranye ntawo biraba ntawo bigarukiriza ngaho yaratwaye za Coupe du Monde de Club atwara ya 2009 ya 2011 ni ya 2015 aho hose yarari muri Barcelona mu bikombe yabura cyari ca Coupe du Monde ego nayo ibindi bikombe vyose bikinwa yaramaze kubitwara turavye rero amateka nkuko mubibona amateka yarashitse muri finale muri 2014 agera muri finale muri 2007 muri Copa America 2007 2015 2016 nivyo twari duhejeje kuvuga aronka medale muri Jeux Olympiques ivyo twabivuze nibaza yuko tworaba amateka yiwe ubwiwe uko yagiye aragira yaratowe nka meilleur footballer de l'année FIFA en 2009 urumva aratogwa nka deuxième meilleur buteur de l'année FIFA en 2007 icyo gihe niho Messi yari karaza abantu benshi niho bamukunze 2006 7 8 9 kugera muri 10 n'umwana avutse yavuka aho Messi Ballon d'Or zozo bose barazibuka afise ya 2009 2010 na 10 wayisimvye yariwe 9 10 11 12 acasimbira kuri 2015 2019 na 2020 arafise na Ballon d'Or yatwaye muri Coupe du Monde yo muri 2014 ijya batanga muri Coupe du Monde atwara ni yiherutse yaratwaye imidari yagiye aratwara y'inzahabu muri 2009 zimwe twavuga zo mu Jeux Olympiques urumva yatwaye nyinshi yiherutse yatwaye Benzema oya nako mvuga muri ntuzeye nka meilleur joueur muri Coupe du Monde ego niwe yatwaye kugashima ego nivyo nayo ubundi bwo Ballon d'Or iherutse yatwariye Benzema bose barabizi we waherukiye muri 2020 asha baca bagufata yarabaye meilleur buteur de l'année wa UEFA mu yishirahamwe ry'Iburaya muri 2009 2011 na 2015 aba deuxième meilleur buteur deuxième meilleur footballer de l'année muri 2012 13 na 17 aho sari muri UEFA araba meilleur attaquant de l'année wa UEFA en 2009 aba meilleur joueur de la Copa America en 2015 aba meilleur jeune joueur de la Copa America en 2007 aba meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs en 2009 na en 2011 aba deuxième meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs en 2015 Eri joueur de l'année par World Soccer en 2009, 2011, 2015. Elle est meilleur espoir de l'année par World Soccer en 2006. Araba meilleur joueur de l'année par Global Soccer en 2015. Araba meilleur joueur de la Liga Trophée Alfred Di Stefano ni ntoze yategurwa hariya en 2009, 10, 11, 15, 17 aho hose ari meilleur nukuvuga aha twovuga ahantu yagiye twoharara araba 2009 2010 aba meilleur joueur argentin évolué à l'étranger en 2008 2009 2010 2000 umva aho yatswe gutwara imyaka yose aronka amatrofe amwe agiye atandukanye ngaha ntitwoye araba yagiye araba nominate nome bamunomye muri equipe ya FIFA buri mwaka en 2007 2008 2009 10 11 12 13 14 15 16 17 aho hose ntigeze avamo araba nominate muri equipe y'umwaka ya UEFA nayo 2008 9
10 11 12 14 15 aho hose urumva yuko n'umukinyi by'ukuri w'ibihe byose. Mu bisanzwe muri make ikintu mu kurangiza twavuga ku musore Lionel Messi kuri we cyane ku bantu bose novuga yuko atakintu asigaje mu mupira w'amaguru. Icyo asigaje ni gukukuruka. Ego. Nicyo cyonyine asigaje. Ibindi iby'ubushimwe ibikombe je ndabona ikintu kimwe asigaje. Je ndabona asigaje gutwarira Paris Saint-Germain Ligue des Champions. Ako gahigo ni agakora. Je naje nzoca nkuri shapo. Nzoca nemera. Indoto za Al-Nassr ziragoye gushikako. Burya iri higano rya Ligue des Champions harimo akantu oya je ako niko kantu mbona asigaje kuko azobatwariye igikombe umugwi wahora wifuza washizemwe amahera menshi imyaka myinshi bikana hamwe rero bikora je ku bwanji wanje azoca kwiye mu gihe cyose ataratwara Ligue des Champions na Paris Saint-Germain ega amateka arayafise mugo kugira nyemeze je neza ico nico ndamwisabiye ubundi bava bangira nk'umujournaliste akora kuri RFI bamye baravuga yuko umenga yamahengama ntagomba kwemera Messi ko akomeye bavuga ngo Messi ngo no mbere ngo kubera yatwaye ibi bikombe akavuga ati oya Dani Alves niwe wa mbere afise ibikombe 43 Messi afise 42 bavuga ngo niwe wa mbere ku bitsindo atoya bavuga ngo niwe wa mbere ku makubdi monde kwanza yacagira zingahe tibapere bari ngaho birangira atakintu na kimwe bamutsindiye ko cemeza ko Messi ari we mwami ariko tubiravye byo kuri Messi ikintu yarasigaje niki Messi mu bisanzwe hajya bavuga ngo nutemera yuko urukwavu gwiruka baremera yuko gwiruka ego mugabo Messi nyene arashoboye Messi arashoboye ni mwiza ntacyo aterekanye cyangwa atatanze uko biri kose nkuko twari twamye tubivuga ni umupapa w'abana batatu barabizi n'umugore umugore twovuga ngo amushigikira hari hose usanga bajanye n'abana ku mbuga ryari hiriwe harazunguruka ifoto inyuma yo kugaruka mu myimenyerezo muri Paris Saint-Germain niwe yari karatwara ivura madame wiwe yari ego Messi yararamye ariko arigendera urumva yuko ni ibintu vyiza cyane rero akandi gakuru kariko karavugwa katuma by'ukuri Messi tuvuga ko akomeye n'ukuntu igihugu ciwe camuhaye agaciro nyuma yo kubona ivyakoze bagahita biyumvira inama nshingamateka yarakoranye na president n'abandi biyumvira ko bashobora kumushira ku mafaranga nkuko tubona babigiriye ba Rwagasore na ba urumva rero kwa karagateka Messi twovuga ngo n'umukinyi w'ibihe w'iki kinjana mu bisanzwe nyene igihugu cyari gikwiye nyene ku reconnaître ico Messi yakigejeje ko ego igihugu caramenyekanye burya dusubiye inyuma gatonya Argentine gutahukana kino gikombe cy'uno mwaka harimo uruhara runini cyane gose umusore Lionel Messi rero kuvuga ati turashobora kumushira ku note kugira ngo twerekane akamaro yamariye igihugu ntibagirano ni ikintu mu bisanzwe novuga ngo bacyumviriye ko batibeshe kuko umukinyi nk'ujya muri Argentine kiba ari citegererezo ni ntibagiranwa mu mateka reka dushimire abakunzi biwe baryoherewe irya nsinzi ndazi ko bariho benshi ni nsinzi itari ndafise musanzwe gatonya ngarutse kuri rujya rukino ni urukino vraiment kuva rugitangura urabona yuko Argentine iri favori ku gikombe iyo baza harangiye iyo baza kukibura byari kubibindi mugabo iya notre joueur oya nawe tuzomugarukako nibaza yuko ikiganiro kizokurikira tuzovuga amateka ya Kylian Mbappe ni umwana akiri muto
aheruka gukwiza hari hirya yejo niho yakwiza imyaka 24 urumva aracari muto mugabo nawe nitwavuga amateka yiwe tuzosoma nkuko tuvuga amateka ntituyamare nico gituma ikiganiro kizokurikira nkuko tubibemereye abakunzi bacu tuzovuga ku mateka ya Mbappe ariko tonya tugiye andehor gatonya yico twateguye kuvuga iyo bishika Ubufaransa urukino rukarangira ku minota 90 butsinzwe ibitsindo 2 kubusa ego umumenyereza w'Ubufaransa Didier Deschamps ego niki uno munsi abari karavugwako wewe kubgawo oya niki wari nihiye message jewe nubundi uri kuraraba bari biyakiri kuko urukino bagiye kugombora mu makatreve ahubwo ubundi bwo nuko nyene mbona hari abana yari yicaritse bahinduye urukino turugarutseko ariko ivyo vyo kuvugwa nuko benshi effectif none atari Benzema yari yagize ikibazo bituma atagaruka nayo abandi abataje nuko bari bagwaye ubundi Ubufaransa ufise equipe nziza cyane gose rero hajya gutsindwa iyo bishika gatsindwa kubusa kuri rya match yari gufatwa je ubwanje nari kumufata nk'umumenyereza afise ivyumviro bigarukira hafi oya urumva babegereza hajya haburana babiri hagatsinda umwe bose baba bashizemwe ubwenge n'ubuhinga ariko uw'amahirwe asekeye niwe bicamwe kuko urumva rujya ntigwari urukino rworoshe nka kurya yatsinzwe na Tunisie cyangwa agatsindwa yotsindwa n'uwundi muguba yabaye nayo Argentine numugukomeye cyane bari kuvyumva aho mvugira yuko umuntu ashobora gutanguza abakenye mugabo mu bisanzwe umumenyereza mwiza asoma urukino uko ruragenda ntatinye gusubiriza umukinyi nubwo yoba akomeye gute iyo abonye byamunaniye navyo nivyo yakoze yari gusubiriza Ousmane Dembele mu gice cya mbere ni ibintu mu bisanzwe rimwe na rimwe ubwawe yuko ari ibintu by'agasuzuguro oya sagasuzuguro kuko Ubufaransa subirizwa mu gice cya mbere bufise abakinyi bose bagomba kungana none gukurayo Dembele ugashirayo cankwe ukinjiza akamavinga urumva ni mu gihe umukinyi wese winjijeyo mu Bufaransa aba ari umukinyi akomeye nta mukinyi wo kwicara nta nuwo gukina nico gituma atagasuzuguro kaba karimo none hajya uribaza yuko yabasubirije Dembele kubera byamunaniye canke n'ishavu gikose yakoze yasishavu hajya kwari kugira mu bisanzwe rujya rukino rwari rwabananiye kandi Dembele yareka akoresha ingufu nyinshi yategerezwa kuruha inyuma yuko abakinyi bari bamufashe Mbappe n'abandi urabona mu gice ca mbere Mbappe ntibagize vyatumye bamusubirije Dembele hari abakinyi rero bavuga ati okay ubu ntaza kuronka uwumuha amapasi kuko Dembele arasohotse bituma bijajara norana ko Mbappe yaciye asubira kuboneka ijya remplacement ya ego yabaye nziza vraiment remplacement mu bisanzwe Didier Deschamps yakoze nubwo Ubufaransa butashoboye gutwara igikombe yakoze remplacement nziza nibaza yuko kwinjiza nka Kamavinga arinjiza Coman abo nibo babiri bahinduye urukino systeme yo gukinamwo Messi Kamavinga yarafashe ubundi bwo hari habuze hagati Ubufaransa igice ca mbere cyose cyaheze hagati haho mu bisanzwe Ubufaransa ntibwatsinzwe nibindi barushijwe hagati Argentine haramize Ubufaransa barabura imipira bituma Argentine kuko wariyumvira Mbappe ari mwitere nta mupira umushikira harageze igihe umubura utamubona kwa kuntu akunda kuduga bakamuprasa imipira y'imbere akika bakoze ko umupira baba bawubatse Argentine bituma nuko byari nuko nibyo twari dushimye kugaruka ko mu bijanye na finale yabaye n'igikombe cy'isi no ku mateka ya Messi nibaza ko kurangiza turangirize gatonya mu mahiganwa y'Iburayi nibaza ni higanwa rigarutse nkuko babizi ego agiye kugaruka amahiganwa nka yose ariko itariki 26 mu Bwongereza baragaruka ego ni nyuma yaho bahora mu nkino za
Caraba Sport Caraba Cup ego ejo urukino ejo hari urukino umugwi wa Man City wariko unyagira Liverpool ibitsindo bitatu kuri bibiri kwari urukino Manchester United hirya ejo yari yatsinze Burnley ibitsindo bibiri ku busa novuga yuko ubu rero basubiye mu nkino nyezina bo urazi ko babandanya bakina mu Bwongereza ico twita Boxing Day bo bagumako akabazo gatonya ego ni wihe mugwi ubona yuko witeguriye gukorora Arsenal mu kibanza ca mbere uyu bundi bwo mu Bwongereza ihiganwa riguma rikomeye ritaragera ku musozo yaba iyo Arsenal uvuga yaba iyo Man City ushobora kuzibona bazikoroye hakaza izindi kuko nihiganwa ririmwe imigwi ikomeye ishika kundwi uvuze Arsenal wavuga Man City wavuga Liverpool wavuga Tottenham wavuga za West Ham hari turetse izo za Leicester za Chelsea urumva ko ari imigwi usanga ikomeye rero biragoye kuvuga ubu zinone yuko Newcastle iza mu kibanza kigira gatatu none wumva uri kuravuga ngo ninde yoza gakorora umugwi ukomeye mu kino gihe mu Bwongereza ni umugwi wa Arsenal mbere iyo migwi yose burya iyo migwi irakomeye cyane nibaza yuko 26-14-30 umugwi wa Brentford uzoba wanbikanye na Tottenham Hotspur umugwi wa Crystal uzobuhuye na Fulham umugwi wa Everton uzohura na Wolverhampton umugwi wa Leicester uzobuhuye na Newcastle nkuko bivuga Southampton aberanda uzoba bahuye na Brighton Albion Aston Villa uzoba wahuye n'umugwi wa Liverpool hama umugwi wa Arsenal uhure na West Ham uvuga izindi nazo zizoca ziba urumva ko bo bagarutse muri championnat ni nyuma yaho bari bagiye kuruhuka mu gikombe c'isi n'ubundi umugwi wa Arsenal ufata ikibanza ca mbere n'amanota ego amanota 37 ugakurikirwa na Manchester City amanota 32 umugwi wa Newcastle umugwi wa Newcastle n'amanota 30 hagakurikira Tottenham, Manchester United, Liverpool, Brighton, Chelsea, Fulham, Brentford, Crystal, Aston Villa, Leicester, Bournemouth, Leeds, West Ham, Everton, Nottingham Forest, Southampton na Wolves Wanderers. Ariyo imigwi itatu ya nyuma ni Nottingham Forest, umugwi wa Southampton n'umugwi wa Wolves. Ni mu gihe umugwi wa Leicester wakoze bikomeye kuko wabarizwa mu iki kibanza ca nyuma ariko ugiye uratsinda ugiye urivyukiranye imigwi ine ya mbere nayo iri mu bibanza vya mbere ni Arsenal, Manchester City, Newcastle na Tottenham urumva yuko niyindira inyuma Manchester United amanota 26 mu gihe Tottenham ifise 29 batsinzwe rimwe baba banganije reka turindire rero ukugaruka imigabane itandukanye y'imigwi yo ku mugabane wa Buraya nka yose mu mashampiyona atandukanye nibaze yuko akazi gasubiye kugaruka dusubire tubone match Ligue des Champions mu kwa kabiri ituremwo ego guhera ro 14 ro 14 turafise rendez-vous ikomeye Bayern Munich na Paris Saint-Germain aho abandi bazoba barahandi twe tuzoba twibereye muri ambiance nkiyo umunsi nzofana umunsi nzofana nibaza yuko abakunzi tuzoza turabana nibaza ikiganiro cari kiryoshe atari ico twoba twibagiye tusha dusaba ko baza baracankwe ico bosaba ko tubakorera muri commentaire undi nta wishimira nyene abafana nyene n'abanwanyi bacu ni bashobora kwitubwira uko ikiganiro cyari kimeze bakadushimira ko kimwe gusa turabashimira ko abadutije twe nitwe tubashimira ijya mbere bo baragaruka badushimiye ni muri commentaire yego ni muri commentaire cyangwa bagapartager ibikorwa byacu bakabwira abagenzi babo
kudukurikirana kuri chaîne yacu ya YouTube ibintu nk'ivyo nyene Ego. basanzwe babizi mu kurangiza ndabashimiye mwakoze kubana natwe mu kiganiro nibaza yuko tuzobandanya tubana no mu bindi biganiro bisigaye imbere twibutsa yuko kuri Ndufacom TV hadacako ikiganiro ca Ndufa Sport gusa hacako n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye Himbaza TV gira icyo ukora n'ibindi bigiye bitandukanye ijambo ry'Imana aho hose murahawe ikaze entertainment murahawe ikaze ku mashene yacu ya YouTube Facebook Instagram n'ahandi hagiye hatandukanye umugire like partage nico tubasaba ikindi mubandanye muroranirwa mu vyanyu no mu banyu Imana ibaha umugisha je kubwanje nta kindi naje no kubashimira ongera ko umuntu abakunda no kubifuriza imisi mikuru tugiyemwo ya Noel na Bonane tuze dusubire bameze neza nibaza tuzosubira inyuma ya Noel dusubire inyuma ya Bonane ahanini niko karyo umuntu arose ko kubifuriza imisi mikuru myiza tubandanye tubana neza badufasha badutera intege natwe ntaco tutazokora kugira tubanezereze batibagira kuza gukoresha imipira twandika cyo ivyandiko bige bitandukanye ubundi bwo abafana bacu badukurikirana imisi za tuzohora twambara ubupira bwa Ndufa Sport nabo nyene abakifuza bakaza kubukoresha cankwe abakoresha ibijanye n'ivy'iwabo nabo barahawe ikaze muri Ndufacom company ariko ahanini kwari kubashimira ukuntu twabanye neza mu kiganiro nibaza ko ari aho ubutaha babandanye baroranirwa ciao ciao